igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na cya gihangange cy'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha. Iri niteka mutewe na rugira genda muzagame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa, hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na mafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na mafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka ni muze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Niko menga nibiki nuryohewe mushakanye ko buko katurindire turabe wewe cyaragiye tuvuga tubundarose mabuko nzorange nasanga yanyokereje akanyama bampereza agatebe n'icyaha usanga urongoye umugore nk'uyu w'umukene ucyo usanga cyakuzanira sokuru wiwe ukasanga inzu yuzuye abahi umengo nabahindi muri papa nafise amahera yo basanga inzu yuzuye abana ijana amahera muhira hari ntibobura ivyo bajya naho bogomba bakarondera aho bajya amayo bohabo wewe senga Imana Maria jigende neza papa musabire ni nkuryoshe bigiye kujyamira numva ni waheza rero uraza kuza cyayi kiri ku meza bafise akana kamwe k'agahungu umugore mwiza ntacabaye cyabavuga ati gutagata aratagase neko menga nturyohebe bege babaye gute muze nawe dutanga kumuronderera za ntuzeya za mayirungi Zamayirungi we nutsinwe wewe nzarakomeye sawa turindire turabe yo bija sakana kamwe k'agahungu ariko aya oya koma shetani sivyo koma shetani mzee basha yonge mudamu binaje mfasha kumenya surprise papa yanzaniye ingena ametse Gaga mzee ni musirimu, attention. Mzee ni musirimu kabisa. Yakoze ikintu cyiza. Yagize ikintu cyiza kabisa. Ndi byiza none yari wenyene. Nirungu rya. Tegari mwinshi. Byiza cyane yuko yayimbike mwinshi se.
usanga n'uzabatama ndamuwimye Gareka ritegura nziko abageni Chagiye jo tukibara nziko vyangora ko tuba mu tutugenda Karibu Ugere karibu tugusanzira ahubwo nyine karibu nyine Yo Sharifa Papa surprise iyo nibyo bita surprise Papa Mkoba mwiza. Yo mwana wa wifa. Papa w'ikinege nta n'uwundi Sharifa Papa nukuri wanzaniye papa mto She's beautiful. Wow Papa Kyo Papa Sharifa, ni gute none? ni sawa ndaho nukuri Sawa. Yo ndaryohewe kweri kukubona Papa wazanye namba wazanye inkumi kari mwiza gose niyo surprise nakubarira rero Sheri wabonye bamdogo neza cyane guys madam Oui. uyu ni umukozi wacu yitwa Salman Salman Salman. Oh, Salman ni jezi na gihe. ibira rero ni umugabo wanje akaba ari umukwe yitwa wacu Salman Salman. Oh, kuri subira vuta Salman niryo zina ryiwe haba Salman rero ni umugabo mwiza gose uyu mukwe twamuronse tumukeneye yarasanzwe ari umukozi wacu akora neza n'umuntu w'umwizigirwa ni ukuvuga umukobwa wanje yararonse ubu rero si umukobwa wanje abaye umukobwa wacu Salman. mva mudahazi Salman. nta bintu mfise byo mva hari ibintu mva ino ziri kurana none ko wavuye muhira atakibazo ufise bigenze gute papa nukuri twavuye muhira ameze neza ko mbere utwo ko tuganira bimeze neza Sisi numvike no kubaza kugira ngo niba ari histo ariko bigufashe mu kanya Neshe ariko bitahora bigufata n'ibindi mu kanya sase oya ntacyo Sheri mufashe mu muti. oya ntacyo turamujyana kwa muganga bibaye ngombwa ariko wari umwanya w'uko tuganira gatoyi kugira ngo mu rugo kwa Rashidi tumaze kuba twakubonse wewe Sharifa yaratarakubona kuko ni ubwa mbere mubonanye Sharifa nuko ikibazo aramera neza. kuri mara ndaryohewe numva neza no guruka n'amababa bigayo Mkoba mwiza. papa wari oya waranyishe asa na nyina asa na nyina ari papa wari waranyishe ngena n'ikibazo oya nta kibazo nawe uzobyara abana beza papa nabonye nabari ufise n'ubyo ufise ari mwiza oh Ariko we Sharifa we ni hatari. urishugwe papa Nuko ari wazaniye umukobwa. mama mto aracari muto Jesi ndavyumva oya azoba na muto gose ashitse Bujumbura kuri aya mazi ya Tanganyika Papa, nukuri nishuka. azotera aba muto numva n'uburoho ko bamutanye nk'igare. amazi yakanye muri frigo nibiki Ari none utuzi. byagufashe Kam- unywa amazi gato ko ntahura mbona umeze ujye munywa amazi gato turabe ko unwa amazi je sinzi ibintu byafashe umugabo akomeye nukuri bunyetwe ko turaganira ngaho ameze neza ibintu rero bimufashe je sinzi ubunyene mani fashe umugabo frère Tuvuge kwanza ibyacu Sharifa. ngaha nyene Nabwira naryohewe umugabo wanjye shaka kubona umukobwa wawe. reka reka je ntuzi Eh? akazi niko kari kamaze imisi kantwara navuga ati eba no musi navuze ati ubu nta kazi na gatoya nkora ngomba kugenda kwaba mama mudogo wanje Sinzi ukuntu nakubwira ukuntu ndyohewe vraiment. je ntundusha ntimutangare umukobwa wanje ategeza kuryoherwa kubera yuko kuva mama wiwe yakwitaba Imana nta nundi mugore nigeze ndaba haciye imyaka 20 ndamwirerera jenyine kuko nyina yapfuye akiri muto urumva rero aronse umuvyeyi nka wewe kandi ndakuzi Ewa. ibigwi vyawe ndabizi
je vraiment papa warangiriye nabi kuko utari wamuzanye hakiri kare umwanya wose Imana yari itarabishaka nicaranye ngaho kuko utari wamuzanye hakiri kare iryo nibanga ry'Imana ikora hageze kuri numva n'umutima wanje umwakiriye urisanze ngaha ni mu rugo abana wisanze na madame mu rugo n'ukuri yego umwe vraiment nanje ebana promesse zo kubera umuvyeyi mwiza cyane n'ukuri je nakwakiriye nka mama yamvyaye n'ukuri ndakwakiriye umutima wanje n'urukundo rwose n'ukuri wisanzure merci yego papa ndabuye umugabo wanje je sinzi kibazo afise kandi mbona menga murabe gatoyi ngenda murabe erega nivyo nazo nishingano zawe yego Kwa hivuga atakujane kumuka no kusikibazo nyabaki nibiki kutavuga twavuye mu bikomeye mukobwa wanje arakunda na bose umwanya ngani ki umugabo akora mu kampuni umwanya utari muto agira kwiza imyaka 3 agira kwiza imyaka 3 ari hino tumukoresha ariko niho bakibana n'umukobwa wanje bakimenyana niho bakibana kuko bari bazinanye cyane kuko yari umukozi wacu hama mu nyuma cy'urukundo nawe urabizi biviramwo Ambye ngo yitwa nde hajya Salman izina ryiza vraiment Salman urabijya nakubwira rero narakubwiye ko umukobwa wanje akundana gose uzokwisanga muzohuza n'umwana mwiza vraiment plaisir Iwaga idasanzwe Kuratera imigere mashapo nibiki ntibishoboka gute hirya shapo nayo mucupfike muno mwana umviriza wowe uri nk'amahinya kubera iki mukanya tuvuye hari uvuga ngo uragwaye none uko wakize iyo umenye ivyonzi uzi biki iyo umenye ivyonzi hemuka miki niyo mpamvu ugira ngo ndakubaza mbe uwo mugore muzi agira gurunguri aramuzi kubera ko atamuzi n'ujya mugore w'abanyabaye iki none nyumviriza turinjiriwe umuryango bijya nisema nibara turinjiriwe sefine umugore asa neza kujya uvuga ko ari barwi barani wewe umviriza ureka kunezererwa bakundanye winjira mu ishyamba utazi ugaca umuntu utazi umviriza ahubwo manzi ugaca umuntu utazi mpamvu hajya twari kumwe na papa hajya twereka umugore wiwe nkabona ugumuraba hasi wongera urabikijisha ubikisha ngura urazi ibyo izina mutazi hari urazi reka kugira sungura ndagusa reka kugira sungura ujya mutazira mandoro ivyo vya mandoro ni vyiwawe urazi byabasha kumbwira impamvu nibwira wowe mandoro mwapfuye ko nabona hajya menga hari ibintu biri hagati yawe urazi bisigura mandoro mandoro ni kizina kiva mu kirega ujya mugore n'umurozi karuhariwe guhasha ni kuvuga yuko mu bantu batumye jembo umukene niga amashuri nkaheza amashuri hama nkabura akazi imyaka myinshi n'ujya mugore mandoro ntumubeshere ivyo byo kwizanisha ibinyoma by'ibyo sinkeneye vuga ikintu umupfa none yambaye arakubaza ko utabibwiye hajya nyumviriza utabibwiye hajya niba wabonye mu ndace byose byanka nacyangwa ati sefi nyumviriza neza umugore ujya mugore mandoro jesi sinamwita Sarina oya ujya ni mandoro hajya yararoze muze Rashidi
karabaye Sefini Selemani reka kufata nk'ikigugu hadi turamubuze muzehe reka kufata nk'ikigugu mbwira ikintu kiri hagati y'iryo mugore nawe umve rero ndiko ndakubwira ibibazo je nahuye nabyo wewe mu rubirizi naho uzi urumva je nakuye mu rubirizi urumva wowe wanje yavuye mu rubirizi urumva kandi muzehe wanje niwe muruzi uje mandoro mama wiwe ni murozi papa wiwe ni murozi urumva soko wiwe ni murozi ni ubwoko bw'abarozi ubwo mubwiye ko papa wanje ari ikigugu nayo yagiye koresha ari akabajije wewe nyene mu muziki wewe wenyene wewe mu muziki ngasije je mvuze ko ari ikigugu nabandi ko ndamurengera karimbi mugabo ndakubwiye nti urumva turi twicare ngaha rindira uzuraba akamba ibara rije kugwa muri umuryango reka hajya muzehe wawe aho mubone muzehe wawe nyajya nyene ubu munda hakize habara kudakira kubani murozi yakoresha tukora munda ko wowe murozi umwana muto yakuvuga ngo ati murozi kuri umuco gwara munda kwero kubera ari murozi kwero kubibwira kutabibwiye hajya ibyo naciyemo kutabibwiye hajya nawe tumubaze ndamubwira akakungira reka Sharifa kutamubarije hajya mu mico y'ikirundi hari ikintu bita discipline kubaha mubaha n'ibyo kubaha umurozi uko biri kose ujya hajya muze Sefini muze turamubuze hajya ni muze baje kumubwira aho ko tugiye kubura ni wewe mani ubwange ndabona bwagiye wacanganye ikiwe ugiye mandoro niwe kuroze umviriza mandoro Zarina Sefini ntusure kumwambika ibara nyambuzi mu bagore beza mu bagore b'indero mu bagore basenga ubwo muri baba ni mutifuza batera imbere cyangwa baye ko papa yazanye umugore yashike mu rugo nishake kwabara Sharifa Jefise ngoranye cyambwira icyo kirisi numva Sharifa je nunyizera nta kwizera umwe mu kwigira ndakubajije ikibazo impamvu twavuye hari yabugira ubu rero urukundo warufitiye gumuke kwa Mandela suko mvuga ngo gwashike hari ngo wa Mandela ni umuzi je nzi ko twazanye urukundo warufitiye Mandela ni ubizi n'abari Mandela urukundo warufitiye gumuke kwa Mandela sheri sinavuze ko ndakwanga nazi ico kinyoma acha kumbwira none jewe mu muco yiwanje ariko baze kubesha jewe umbesha gusa kubera kushaka kunja hejuru ndiko ndakuye cya Mandela uko mengo sivyo akari ku mutima gasikara ku muntu ujya mugore yabari mugesera mbanda bibona urukunda kunda papa n'uburyo yitaho papa ushaka kumbwira ko mugore ahubwo wowe cyangwa uri kuratetemera hadi kuko nico kintu ushaka yumviriza wanga bangwe ni wanga iyo migarije guhinzanya ni wanga zana dada ntuhinzanye kandi wanga ngo ari kugarura imeni kiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo rindira umusazo guhindura igicere wewe nuzombwira ati umviriza nanje swe ndabona inze wowe wiratana ujya mu gora ye guhindura inze gikora umviriza bazana ujya n'umumesante umwana yangwa ni wakura ujya n'umumesante kabaye icyo mupfa wewe kizogaragara ikinyoma kirirwa n'ikiranga mandoro ibiki ahubwo wakikurimo wewe ikikurimo wewe mandoro ntakibonye uzushigugaye mandoro ibinyoma bikurimo wewe mino misi usigaye ufise iyo ngese udahinduye mana yanje je sinzi urwo rugo uzokwaka umuriro kenda kubisa Iwaga idasanzwe igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na ca gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha. iri niteka mutewe narugira genda muzagame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali
tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze n'amafaranga 3,000 byonyene, umwana muto n'amafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka nimuze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.